Shalom, shalom, amahoro mwese muko murankurikira. Kubatanzi nitwa Ange Michel Muhayimana, nkaba ndumurundi, mba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkaba ndi n'umupastori muvuga butumwa mu gisho jambo ry'Imana. Numvise shizwe ku mutima cane kugira iyi video kugira ngo kumbure nshobore gutera intege abantu mutandukanye muko muca mu bihe bitandukanye kubera iki gihe cikiza turimo cingwara canke c'umugera wateye wa coronavirus wateye abantu batandukanye kumbure hari abo muzi wa baratewe navyo canke aho mubaye mu bisagara murimwo mu bihugu bitandukanye. Numvise umengo nogira ijambo ritonya ryo kugisha mvuze kugira ngo kumbure abantu muza kuronka ino video muza kuronka rino jambo rishobora kubaremesha. Ndazi ko kumbure bamwe muri ahantu mfise ubwoba ko ndavye amastati ndaba kuri WhatsApp kuri Facebook ahantu hatandukanye ubona abantu nta bundi butumwa ariko baravuga. Ubutumwa ariko baravugwa ni coronavirus, nuko abantu bafise ubwoba berekana ibihe bigoye abantu bashobora kuba bariko baracamwo, berekana ibihe kumbure bizoba, umuhero w'isi wageze, inzara igiye kutwica, ubukene bugiye kutwica, ikiza kigiye kutumara twese. Abantu nta bundi butumwa ariko baravugwa, niyo virus kiravugwa cyane. Je nanye niyumva nti iya bishaka dushira mu kuvuga ibintu vy'ingwara by'ibintu by'ibibazo bigiye gutera cyangwa byateye, ariko tuvuga Yesu nibaza kwisiba yarahindutse. Ariko muri kano kanya sico nshaka kuvuga ko numvise umengo hari abantu mufise ubwoba bw'ingene kazoza kanyu kameze, mbega bizogenda gute akazi kanje. Ico ni ikintu ca mbere kiyo kiranyiganyiza abantu. Uravye nkungaje aho mperere mu gisagara ca Dallas muri Amerika homba, abantu benshi barafise ubwoba kubera ubuzi bwinshi busa n'uruko burahagarara. Ugiye mu alimentation canke mu malls abadandariza ibintu byo gufungura, impuzu, amaresitora, ibintu bitandukanye, bisagara byategetse ko vyugagwa. Abantu barafise ubwoba kubera ubuzi bwabo butariko baragenda neza. Nanje ndiko ndavuga muri kano kanya ivyo nkora ntiriko biragenda neza kubera abantu benshi atariko baridegemvya ngo baje mu buzi, baje kusuma, baje mu bintu bitandukanye. Rero twese mu buryo bumwe canke ubundi birafise ingaruka kuri ekonomi y'ibihugu turimo, haba mu Burundi, mu Rwanda, muri Amerika, Canada, Europe, aho muherereye hose. Rero ico numva no uvuga ubwa mbere nuko mutogira ubwoba. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntitwahawe muhemu w'ubwoba, ntitwahawe muhemu w'ubwoba, twahawe muhemu w'urukundo wa maîtrise so kwigumya hamwe n'ubushobozi muri muhemu yera. Uwo muhemu w'Imana aba muri wewe akuremesha, agutere intege, akwibutsa yuko Imana mu myaka umaze ari imaze imyaka ikubeshaho. Abantu nuko barankurikira bamwe mwaciye mu bihe bitandukanye. Hari abantu mwabaye mu gihe c'inzara inasumba kumbure ivyo hava biba muri kino gihe. Hari abantu mwabaye makambi y'impunzi nuko murankurikira, ndumuntu nganira n'abantu batandukanye ko ijambo ry'Imana nigisha. Hari abantu babaye ahantu bamara iminsi 3 batariye, abandi bakarya ibintu vy'imboga bakabikoza amazi, ariko uno munsi mukamubayeyo kandi muteye imbere. Rero iyi virus nivyo yateye, yanyiganyije isi, yanyiganyije ekonomi, ibihugu byose bifise ubwoba. Hari ico no kwita mu Kirundi ngo agatenga, hari ubwoba buteye agahinda, ariko wibuke yuko Uhoraho ari umwungere wawe, ntaco uzomukenana, ntaco uzomuburana. Nivyo akazi gashaka guhagarara, ariko Imana mu buryo bumwe canke ubundi izotanga provision ku buzima bwawe. Wibuke ko ari Jehova Jire, wibuke ko ari Imana ikubeshejeho, niyo Mana yironkera ivyo ukeneye mu buzima bwawe. Rero Imana nibaza yuko yo gutera intege. Wibuke yuko abanyisraeli bamaze imyaka 40 bari mu bugarabwa, abanyarwanda bavuga ngo mu butayu, ngo ariko ngo na sandale zabo, ibirato vyabo ntivyigeze bihera. Imana yagumye bagaburira, yabahaye manu mu gihe ibintu byari bimeze nabi, irabagaburira, irabambika, bamara imyaka itanga provision za n'inkware, ikabagaburira. Bene data cayumvira imyaka 40 ahantu muri desert mu bugaragwa, ariko Imana ikabagaburira. Abo n'abantu bakiriya gihe mu gihe cyo musizano rya kera. No muri kino gihe Imana yatugaburira, Imana yatubeshejeho, ni Imana itwitwararise, ntaco tuzoyiburana. Twebwe nturongorwa n'ivyo tubona, nturongorwa na système du monde, ariko turongorwa no kwizera, turongorwa n'umwami wacu atwitwararitse, atugaburira, twambika. Nibaza yuko muri mwese nimubeshejweho n'ubuzima ukora, nimubeshejweho n'ubuzima ukora, aho kazi n'Imana yawe, ariko ubeshejweho n'Imana nitanga provision. Nawe kazi ufise niyo yakaguhaye, business ukora niyo yakaguhaye.
ca wiyumvira abantu twakure mu bihugu byo muri Afrika twamye muri crise financière iyi recession ariko aravuga ngo igiribe tuyamamwo twayibayemwo abantu muri mu bihugu bitandukanye mu Burundi mu Rwanda n'ahandi hatandukanye nibaza yuko abantu babayeho gute hari abantu batagira akazi ariko Imana ikabagaburira ikabambika bakareha amazu yabo dufise ibibazo ngaha muri no bihugu tubayemo bya Amerika n'ibindi turi muri system ikomeye ya capitalisme aho abantu by'ukuri babeshejweho bibaza yuko akazi kabari kababeshejeho ni byiza akazi ni keza business nziza ariko Imana niyo buzima bwawe Yesu niyo buzima bwawe rero mu gihe c'ubugaragwa mu gihe ibintu bigoye mu gihe isi yose ifise ubwoba mwene data wibuke yuko umwami Yesu ari we buzima bwawe ntazoguta ntazoguheba azokwama agerageza ibishoboka byose yashoboye byose akugaburira kwambike rero jewe ndanse kubeshwaho na system dimon ndanse kubeshwaho n'ivyo mwana ndanse kubeshwaho n'ubwoba ndanse guposta coronavirus hari umuntu yandikiye arambaza ikazo ciza ati none Ange Michel kuko ndahora nigisha ku bintu bya prophecy ibihe by'ibiherezo na bizogenda aramase none nk'umuntu kumeno kwituma expert muri ibi bintu by'ibihe by'iherezo wowe ubona ibintu bikabitujana hehe ico novuga Yesu yaravuze ijambo rikomeye cyane muri Matayo 24 yaravuga ati mu bihe by'iherezo hazoba ibihuha byinshi mu bihe by'iherezo hazotera ingwara hazotera intambara ibihugu bizotwara n'ibintu bwame butera ubundi hazoba ibintu byinshi biteye ubwoba ariko umuhero uzoba urashika aravuga iki nikomeye ati ubutumwa bwiza bw'ubwamuteza kuvugwa nk'ikimenyetso cyo kugaruka k'umwami Yesu ibi tuko turabamwo rero bigo tujana ahantu aho tuko twegereza kugaruka kwa Yesu bene data Yesu ari hafi kugaruka ibi tuko turabamwo hazoza n'ibindi mbere reka ndabivuge mu myaka iri imbere agiye kuza n'ibindi biteye ubwoba bizonyiganyiza economy y'isi bizonyiganyiza ubutunzi bw'isi bizonyiganyiza abantu hazoba ibindi bitandukanye hazoba isumba ibi hazoba virus yana hazoba intambara zindi ariko twebwe abizigiroraho tumeze nk'umusozi utanyeganyika twizigiroraho ntitwizigira amafarasi ntitwizigira ubutunzi ntitwizigira ikindi kintu na kimwe cacu twizigira Yesu niwe buzima bwacu umwami Yesu rero abaremeshe abarinde ababe hafi arinde imiryango yanyu mwibuke yuko no buzima bwanyu arabitwararitse ntacu uzomukenana n'umwungere mwiza yavuze ngo ndumwungere mwiza ntama zose zumvijwe ryanje mwene data uri muri Kristo Yesu n'umwungere wawe no mupastori mukuru wawe abandi apostoli bose ibyo dukora byose dukoreshwa n'umupastori mukuru ari we Kristo rero uremesherezwe mu mutima wawe mu muhemu wawe ureke guposta ibyo bya coronavirus tureke guma tuvyamamaza ko ni muhemu mbi niyo ni muhemu mbi yateye isi iteye ubwoba mwisi twebwe ntukwiye kuganzwa n'ubwoba nkuko navuze turanse kwa munsi y'ubwoba umwami Yesu niwe mwongere wacu azotugaburira azotubeshaho azoturihira amazu yacu sindababwiye ngo muce mwicara ngo mureke gukora genda mubandanye mukora ibyo murakora ariko mwibuke yuko mufise umwongere mukuru asumba satani asumba iyo daimon ya coronavirus asumba kintu cyose asumba system y'isi ibyo kirakora kugira ngo yonone ubuzima bw'abantu umwami Yesu akuremeshe ababe hafi mwibuke iyi video mwirungikira abandi bantu turemeshwe n'umwami mureke guposta ivyo bintu mwanya wose ku social media murimo mwibuke yuko umwami Yesu no buzima bwanyu arabitwararitse arabakunda aradukunda yavuze ngo sinzogutaka sinzoguheba ugira umunsi mwiza.